ivyo birabaho no mu miryango bivuze ngo yandero yo kuziko ntayafise niyigeze amenya icari ngo ashobore kugira avuga ati ubu cette fois-ci comme dans cette opportunité nari navutse hors mariage ndagira ubuntu bwo kuja muri rwa rugo kugira ngo shobore nanje kugubenefisia kuri vya bindi papa ariko ararondera umukoci wacu ndamushimira kimwe gusimaniza umuzigambi ndashobora kuba mfise igikorwa kanaka nshaka gukora nkamwegera akamugura ahagira gucyanye ntibabitondetse gutya akagufasha gushira ku rutonde ca kintu kugira ngo ico kintu kizoze gifise vale kizoze gifise agaciro kizobe kiremereye ari cyiza kuko nawe niteka kuriwe kuko urumva ibikorwa byose niba bikodona niteka kuriwe n'akarero uko murabona barina ariko barakora marongasi yishize hari atanga kumwe ibiyayura mutwe atangura kuja mu binazi mu buhumbu bituma aza atanubumenyi afise kandi amahera yarasesetse amahera barakonsomye amahera menshi ashaza seri na diplome iri fake iyo muri kumwe wamawiga ijambo ryose afise avuga je sinzi ko ari mu psychologue sinzi ngene namwiyita afisubwe je hari gihe muravuga ni mari ni kuri urarema urarema arashubwenge iyo uri kumwe nawe uriga iyo ufise umuntu agufasha mu bikorwa utabona ko gutereranya buri kintu kikuvuna no gihe umuntu agutererana ugasanga uyu muntu afise kumbure ifuhe yuko abashaka ko abari wenyene atabunda ashaka kumusonza ira nawe nyene bamwirukanye nawe nyata makuru afise burya makuru yagiye kuyamenya tumaze kubonana tukayaga rero nawe ira ntigeze abona na Audrey ngo amuhaye makuru rero umwana yambonye bwamutse sa ukanumiri ukacugeza bwizi umbwire neza ndabisabye ngire neza ufate ira igihe papa wabo yarongora bamye baza kundaba twari tumenyeranye nari ndabazi kuva bakiri bato mba nta wa mutima mubi w'urwango nigeze ndabashigirako petetre nico bituma yavuze ati ako twoza n'ubundi dusubira kumenyera bushasha vomye ko papa zano yundi twari dusanzwe tumenyeranye nawe anyotewe urya ngo umuntu wese yifuza icyo ataronka ngo udafise iki yifuza iki ngo ico umwaririra nicunda rirana turamushimira nacika intege ni kuri Imana kandi muzigambe kwizera ko n'ibindi bizogenda neza kandi abantu bazobibona yego ukiraho nyene ni igiki wigiye kuri coach wawe coach wacu ni umuntu aciye ubwenge turabaramukije cyane bakunzi ba Burundi aho muhereye hose mwaze kumeze neza mukomeye ego kuri mikoro ya mbere no sengare bisuko bisanzwe bashikiriza ibiganiro kuri Burundi uno musi rero nibaza ko tuzanye ibintu bishasha kuba tarakurikirana filme Feruje mugende musimbire kuri YouTube ya Nsoro wandike Nsoro ucibona Feruje tugeze kuri saison ya kabiri episode y'indwi ni episode tuye abantu benshi bari kubitwa nk'igihinde kumbure abatarayiraba kumbure barahomba cyane no musi dufise umuntu mushashi imbere yacu kuri Burundi ariko ahandi hose bari umuntu ameze neza kandi baramuzi benshi baramumenyereye ahantu habagiye hatandukanye mu gihugu hagati canke se no mu makungu ni Mama Lucky wo muri Feruje turamukije cyane turabaramutsa meze neza turashimana murashobora kwidondera bari kwadukurikira yego je nitwa Christine Nahimana ndashaka kunda kunazira Mama Lucky nkaba umusinyase muri Burundi Film Academy cyane gose nkaba nubatse mama w'abana batatu reka numva ari sawa karatubona umengo icari muto nturagira ivyo bintu cende umumami nawe ni vyiza urashobora turamukiriza bari kwadukurikirana kuri bo abaramutsa mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndanezerewe cyane no kuba imbere yanyu kugira tuze kuvugana bimwe muri byinshi kandi nzeye kubiza kugenda neza rero umwami Imana
abahezagire. Murabona ko ari umumama mwiza, yavuze ko ari umumama w'abana batatu, kumbura aca yiyongera ko raki iswari y'imfura siko tubizi. Rero ni umumama ariko abikora neza, ariko yinjira neza mu uyu mwuga wa sinema, kandi ariko abikora ku rwego rumwe ava ku rundi rwego. Ushaka kumenya ibintu by'amafilme kumenga abamama nyene babiguye kubyinjiramo, byagenze gute kugira we winjiye mu bintu by'amafilme? Kugira ninjire mu bintu muri filme kami narabikunda, si tunakunda kuraba filme z'abanigeria, mbona ko ari umwuga biryoshe. Ni nka kurya turaba filime ya Yesu ijye barayikinye, ziyaza ba Musa zabandi zose zarakinye, no kumva filime irigisha. Ushobora kwigisha mu ndirimbo no kwigisha mu gukina, ushobora kwigisha no kuvuga. Rero ndabikunda. Ico gihe niho nabona apere uko barayitangaza yuko Burundi Film Academy ikeneye promotion ya 3. Ndabishima, turavugana n'umutware, arabinyemerera nca ndagenda, ko numva ko umutima wanje ubikunze. Ndagenda muri Burundi Film Academy, baranyakira, urari umukoci mwiza aratwigisha. Ico nkunda rero Burundi Film Academy n'abantu nkunda kuvugisha cyane. Donc umaze kuba ubagana uje kwiga, ubwo nyene mengana cast shishoboka, kuko turabona abantu benshi bagiye mu migwi ibigiye itandukanye batigeze baronka amahirwe yo gukina. Ariko muri Burundi Film Academy n'abantu ni benshi, tuko turabona umenga bariko barenga abantu 200 300, ariko bose tuguma tubabona bariko barakina. Ibi bintu ni ibintu byiza cyane kandi biriko birafasha abantu. Kumbure sinzi promotion bagezeko, ariko nibaza ko uko bariko babikora ari ibintu byiza cyane. Ushaka kumenya ko ibintu byo kugira casting kugira ngo ushobore kuba okina muri filime runaka bigenda gute, amahirwe wayaronse gute, umaze kuba uhiswemo gukina muri Feruje wiyumvise gute? Je icyo nuvuga chabe sindi umuhinga kabisa, uko nzi byinshi kurusha abandi. Ariko twe twabone n'ubuntu Imana yanjye oya sindenze, n'ubuntu n'ukuri nabona aragiriye, kuko sinzi ibintu bivuga. Gusa turagerageza, turagerageza ko dushoboye. Ntaje turi ngaho nyene, tukingaho nyene muri Feruje tutarayivamo, kumbure tutaranavyibagira. Mwarakinye kumbure amarore atari make, kandi ajya amarore n'amarore afata cyane mu ngo abantu bubatse, n'abana, kurera abana n'ibintu babigiye bitandukanye. Ushaka kumenya impanuro iri mwabijya bintu wewe nk'uwabikinye uri kuvyereka abantu bishobora gushikiraza bari kubadukurikira? Burya ikintu cose kiba gifise impanuro. Hore nakinye harageze etape mu rugo biranka, twari twubakanye biranka, barangira nabi, hama tubasepare, canja kuba ahantu DJ nyene nigenga. Ico gihe sinorohewe, umutware w'aho hantu yarambangamiye, akifuza ibyo ashobora gushikako, kumbure kubera DJ nyene. Ibyo bikesha birakunda kuba gusanga urugo rutagira umugabo, bose ashaka kwigenza uko ashatse, umengana urugo rwitaha. Rero narashoboye kuzana mukwepa kugira ngo mpagarare icondi ryateka mfise. Urabona ko kuko mu nyuma ivyo yashatse nabyo yarose, aramiga ndemera, ndacunaguzwa, ndahunga, mba mu buzima bwo guhungabana, ari kubita amafumbire n'ibindi anyigenza ko nibyo namusavye, yitoraguza utunyoni. Rero ibyo byose mugani byatumye n'intumbere y'icondi, kuko mu nyuma yaho yacunaguje aturagiza twe n'umwana n'umuhungu wanje, byarahavuye hari Imana irashinzira, Imana ishinzira hariya mu rugo nari navuyemo, bamukiye barakora igafe rimwe ridasanzwe, arirukanwa. Nuko Imana yashinzira ko nari nigenjeje neza, ndifata runtu, umburi yari mpemuka,
buryo heza guhemuka ibigori bikera ego iyo mpemuka ugasanga hariya naho biragenze neza Mm, nari kugenda afite ibikomere niyanse kubera iki nabikoze kubera iki nitesheje agaciro ariko ko nagumanye ibanga hajya no mutware burya n'umunsi tuzohura ego tuba ati by'ukuri uri umugore w'ibanga umugore wihagarara ko kurema atabyo gupfira biri azokugurira kandi azavuga ati respect madame yego ego muratubwiye ukuntu umuntu ashobora kuba ico bitwa kugumya ibanga kugendera ubuntu dushaka kumenya ko tumaze kubona ira siyo bamuvyaye ariko mugiranira urukundo ku buryo gufata nk'umuvyeyi wamuvyaye ariko tukabona Lucky nawe niwe waramuvyaye ku buryo aza kuraba ira ntigeze abaza ko wewe umeze ntigeze abaza ko ukomeye ndibuka n'igihe mugarutse mu rugo yaje aramutsa wewe ariko direct yahise ajya kuraba ira ushaka kumenya ivyo bintu bitanga iyihe image ku bantu bakurikirana urumva abantu baza bafise imico burya n'abana baza bameze kumwe hari umwe araba ameze gutya afise ingeso n'undi aba afise izindi ngeso rero Lucky umuvyeyi arakonsomye amafaranga amurungika hanze kwiga siko azi yuko agiye kwiga aje kurahura ubumenyi kugira ngo aze agire ateze imbere entreprise ya papa ubutunzi bwa papa wiwe butera imbere ariko contraire yishize hari atanga ku nk'ibiyayura mutwe atangura kuja mu binazi mu buhumbu bituma aza atana ubumenyi afise kandi amahera yarasesetse amahera barakonsomye amahera menshi ashaza seri na diplome iri fake ivyo birabaho no mu miryango bivuze ngo ya ndero yo kubyiko ntayafise ntiyigeze amenya icari ngo ashobore kugira avuga ati ubu cette fois-ci comme dans cette opportunité nari navutse hors mariage ndagira ubuntu bwo kuja muri rwa rugo kugira ngo nshobore nanje kugubeneficia kuri bya bindi papa ariko ararondera uyu mutima wo kuvuga ati cette fois-ci nanje shaka gufata ingingo mfata ihangiro yako shobora gushika aja kwiga acashika hajya arabura n'ivyo arimwo yifata uko bitari akazi karamunanira yishinga kuboregwa ufite na jewe umurejewe kuri we noba ndamuremereye kuko nuhava asanga ndiko namubuza feelings ibyo yifuza gukora urumva niyo mpamvu usanga kenshi turi ukuwunya iduhuza Meira nawe anyotewe urya ngo umuntu wese yifuza icyo ataronka utafise iki yifuza iki ngo ico umwaririra nicunda rirana ira nta mama afise kumurabona ko jewe ndi hafi yiwe ndamube ngende mu gishingo ca mama Lucky nawe afise nabona agaciro kanje rero urumva mu buzima no ku bintu bigenda bimeze rero ahantu ndagumye ngira ikibazo ni kubera ko ira bamaze kuzana ujya undi mugore ujya igihe we wagenda acaraza ntibamukunze ngira yikundanira na Audrey kuri Audrey kakimire nk'akamarayika kuko ikintu cyace numva kinteye amakenga ujya aramwanza ariko ira akunze wewe kandi mwese muri babandi bitwa bamukase w'umuntu ufite ira igihe papa wabo yarongora bamye baza kundaba twari tumenyeranye nari ndabazi kuva bakiri bato mba nta wa mutima mubi w'urwango nigeze ndabashigirako petetre nico bituma yavuze ati ako twoza n'ubundi dusubira kumenyera bushasha vomye ko papa zano yubundi twari dusanzwe tumenyeranye ego Audrey arashitse murabonanye arakubatije ikibazo gute ndakuzanira nzana iki ntuma kuzanira nkaza nkakubura ivyo bintu rero biragora hari amakuru atamenye ayo makuru atamenye arashaka kuyamenya gushika n'ubu ntaramenya ukuntu byagiye hari amakuru atamenye nyene nyatari bujyanye naramutumiriye yego acaza abagizi ba nabi aca ngoko yari diri yamuze ntibigeze amenya na kimwe ira nawe nyene bamwirukanye nawe nyata amakuru afise burya amakuru yagiye kuyamenya tumaze kubonana tukayaga rero nawe ira ntiyigeze abona na Audrey ngo amuhaye amakuru rero umwana yambonye bwamutse sa
ukanumira ukaca ugenda ubwize umbwire neza ndabisabye umbwire neza Jani Hatari ni filime igaragara ko irimo inyigisho nziza cyane ni filime igaragara ko yatanguye neza naho igeze iriko iragenda iba neza cyane ego tuyazi ibintu bitari bike impanuro ziba zigiye zitandukanye mu miryango iba itandukanye dutumira n'abantu kuraba filime nziza cyane turahuje ego ni filime ihanura yigisha mu miryango kandi ibintu bigaragara nk'ibiba mu miryango ego ku bantu barungika abana hanze ku bantu badakurikirana abana ku bantu batitaho umuryango ibyo byose birimo ni kugira ngo abantu bose bikebuke nshaka kumenya benshi ikibazo nkunda kubaza abantu benshi bo muri Burundi Film Academy Burundi Film Academy bisigura iki kuri wewe ni iki wungukiye muri Burundi Film Academy muri Burundi Film Academy narawukiye ibintu byinshi cyane Imana yaduhezagije ni kuri mukoce Imana imuhezagira hayi ego niwa muntu yitanga atiziganya niwa muntu atavuga ngo ushaka je byose ibi byanje ararekura akaduha natwe muri Burundi Film Academy narahungukiye gukina kumbura narinzi gukina mugana nazi bakina gute narinzi kwandika ntazi ngo bandika gute script imeze gute ko arizi kwandika filime neza gukina kadrage ni kuri muri Burundi Film Academy navyungukiyemo nahamenye ibintu byinshi ntarinzi kandi nawe n'umuryango turi umuryango munini wagutse vraiment cyane n'urukundo rudasanzwe rero umukoci wacu ndamushimira kimwe gusimaniza umuzigabe burya umuntu iyo mubana ni umumenye burya umuntu iyo mubana niyo mumenya kurusha rero Imana imuhezagire ko atanga atiziganya mu kuduha ubumenyi ikindi ntaco nuko ni umuvyeyi mwiza iyo akureze ntakurekirana ngo ugende ndashobora kuba mfise igikorwa kanaka nshaka gukora nkamwegera akanguma akamugura ahagira gutyanye ntiwabitondetse gutya akagufasha gushira ku rutonde ca kintu kugira ngo ico kintu kizoze gifise valeur kizoze gifise agaciro kizobe kiremereye ari cyiza kuko nawe niteka kuri we kuko urumva ibikorwa byose niba bikodona niteka kuri we nk'akarero uko murabona barina ariko barakora marongasi urabona ko amafilime eta civile yarabikoze neza cyane rero urumva nurujye n'uruhara runini rw'umukoci wacu turamushimiye ntacike intege ni kuri Imana kandi muzigame twizera ko n'ibindi bizogenda neza kandi abantu bazobibona yego ukiraho nyene ni igiki wigiye kuri coach wawe coach wacu ni umuntu aciye ubwenge iyo muri kumwe wamawiga ijambo ryose afise avuga je sinzi ko ari mu psychologue sinzi ngene namwita afise je hari igihe muravuga ni mari ni kuri urarema ego urarema arashiye ubwenge iyo uri kumwe nawe uriga kandi arashiye bugufi yego arashiye bugufi bravo ikindi naco ikintu cyose kimeze gutya ibintu byose ni ku rutonde ari job ni job nta gufyina kandi vraiment ari serious mu kazi je ndakunda umuntu vraiment ari serious mu kazi uvuga ati fise objectif yo gushika kuri iki kintu kuvuga ko dukora bimeze gucyanye rero ndakimushimiye nivye uko amawiga uri kumwe nawe uko amawiga ukuri Imana yaradugiriye ubuntu twaronse umwigisha mwiza vraiment turitungiye yego navuga ko twitungiye turashima Imana ko yamuduhaye twiga ko byinshi kandi ibyo byinshi ntavyigumizamo arabiduha akabidusangiza nuvuga ko ari umuntu mwiza cyane kuko igitigira nyamwinshi kumbure niko kibivuga nubwo bamwe bavuga ati turamwandikira ntatwishura aragara uko ariko vuba bariko barabitahura ubu yashizeho urutonde abantu bashaka kubaza ibibazo barabibaza hama akabibishura ubu yamaze kubona ko hakenewe kuvugana n'abantu kandi ariko abikora neza kumbure bica nyene kuri ya YouTube nyene ya Nsoro kumbure abariza kuri Facebook agaca bishurira kuri YouTube ni umuntu mwiza kandi ariko abikora neza Imana imuhezagire cyane kumbure ariko akora ibyahatsi
turavuga gatunya muri filime tuje cyane mu ndirimbo nk'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza-Mana gospel. Ushaka kumenya ibi bikorwa byo kuririmba nabyo bimeze gute? Je kuva nkiri muto narakunda kuririmba kandi namwe ndi mu makorali mpimbaza-Mana. Rero ndakunda kuririmba cyane pe. Yego rero ndafite indirimbo zibiri maze gukora audio ko nditegura kugira video yazo no muri izo haro n'izindi maze gukora zizozo zikeneye ama live uburyo ndacipanga ndondera kuko bibaye burya n'ivyoroshe. Ibi bikorwa dukora ivy'indirimbo n'amafilme kuba kwitanga uburyo ukoresha kenshi ntabwo garoza nyamuvuga ati igikorwa ndagikoze kuko ndagikunda kandi nubo ku mutima wanje uhimbawe. Rero bisaba mu gihe uri wenyene ubikora atamuntu ariko aragusapotinga ariko aragufasha ugenda buke buke urarondeza hamwe ugakura mu ibi rero nibaza ko iyi 2025 Imana izobikora mukabona izo ndirimbo uradutamwe. Rero ikibazo nkunda kugira kuri ibi bintu, abakobwa benshi canke abamama benshi bari mu bintu by'amafilme benshi bakunda kuririmba. Ibintu bya filime byo bijana no kuririmba canke nibyo bindi bavuga ati umuntu akunda kuririmba na filime abayikunda. Dushaka kumenya woduha umuco kuri ico gihe. Bo jewe ikintu kuririmba ni evangelisation. Ushaka kuba utazi ko utagira utigisha utari umuvuga butumwa kujya muri abavuga butumwa ugasanga ubwo butumwa butanga mu ndirimbo. Ushaka kuba utazi kuvuga kuririmba ubwo butumwa butanga mu gukina. Je vuga ko byose ari evangelisation biva n'intumbero ico gikorwa uriko urakora. Yose ni inyigisho. Byose nivuga butumwa. Ivuga butumwa ridaciye mu ndirimbo. Risha mu mareresi yego cyane tukabwiriza. Mukabwiriza kubwiriza nyene akavuga ubutumwa nyene. Imitima y'abantu ikaboga cyane. Yego. Bishaka kumenya rero nuko kuba uri muri Burundi Film Academy, nuko kuba uri kuraririmba ukora ibintu babigiye bitandukanye kubifatanya n'akazi ka misi yose n'ibindi by'ubundi buzi babutandukanye, ni ayi ntambamye uhura nabyo muko rugendo rwose ubuzima? Intambamye ntizibura kuko umwanya mugaye ikintu ukunda uracihebera kucitangira ugerageza renge na wipanga ukamenya ati uyu mwanya n'ibindirimbo, uyu mwanya n'uwa filme, uyu mwanya n'uwa kazi ka misi yose, uyu mwanya n'ibyo mu rugo biradukenera twebwe cyane cyane nk'abamama, abana baradukenera, umutwara akadukenera. Rero uragerageza ukiprograma ukipanga ukavuga ati iki gihe iki ni iki kiringo n'iki ukabishira ku rutonde kugira ngo ntihagire ikiza cici kindi. Urugo n'inshingano dutegereza gukorera buri gihe buri mwanya. Mva ivyo vya filme nibize bituma urugo ruhungabana, ivyo vy'indirimbo navyo nyene bituma urugo ruhungabana, byose nkabikora neza ku buryo atacici kindi. Ndashima Imana ko muri byose yama yangiye imbere. Ndashima Imana ko yama yangiye imbere ama uko nshoboye kandi Imana ikanshoboza nkabikora neza. Ego. Mico gihe uri mu bintu byo gukina amareresi wifadakanije n'ibyo bindi byose byo kurimba n'ibindi byo mu buzima busanzwe, ushaka kumenya mu kibano canke se mu muryango babifata gute mu rugo ndetse n'ahandi hantu bagukeneza? Bamwe ntibashobora kubitahura. Christine wagiye muri filime mbe urakomeye. Bon icambere cyo novuga baramaze kubona kumenga umuntu wese akina amareresi usanga afise ingeso mbi. Ababitanga ubwa mbere niyo babyisha petete umva. Kandi ikindi kintu nshima muri academy baratugisha discipline. Umugace waje atwigisha discipline. Menya intumbero y'ikintu uri kurakora, menya na objectif ushaka ntuvanganye ibintu vraiment usanga wicibira. Rero ni twebwe mwese tugeza kuba responsable yiwe ukamenya icyo ukwiriye gukora n'icyo udakwiriye gukora. Bya bindi nibitume ureka kuba wa wundi warushye ntibiguhindure. Rero igikorwa cyose kikaba mu ntumbero nziza
itaja kugucafuza nawe kuko urumva mu nyuma bahateze babitahura ko n'inyigisho turevangelira turigisha uko ikintu cyose n'inyigisho biragoye gutahura ko umuntu wubatse ushobora kuja gukina amareresi mbega umugabo mutware wanje ndamushimira umugabo wanje ndamushimira nta kibazo byamuteye nta kimwe byamuteye kandi arashigikira yego arashigikira ndiko ndanandika nanjye filime apara yo kwandika indirimbo nandika na filime na nyene vuba cyane nawe uravuga ati izogende neza ndaba nka rongasta kumbure nanje umukosha dufasha dushigikira tuzoshika kure ubu ratubwiye ko umuntu ari muri Buri Film Academy ategura igikorwa ntavunika navuga ko atavunika kuko ujyanye iyo ufise umuntu agufasha mu bikorwa utabona ko gutereranya buri kintu kikuvuna no gihe umuntu agutererana ugasanga uyu muntu afise kumbure ifuhe yuko abashaka ko abari wenyene atabundi ashobora kumusuhuza mugo ugasanga iyo ugira umuntu ugasanga ufise umuntu anezerererwa n'iterambere ry'abandi muba muhiriwe cyane ego rero iyo bishitse ukaronka umuntu afuhirira iterambere ry'abandi ibara rijari nawushika ngo sishaka kuva acara amablokage ugerageje guca ugasanga birakubloka usanga nayo amabifa acatangura muga rero umva dukoma tubisengera kugira ngo uretse akarengana canjyana kuko burya umugisha umwe wese ufite umugisha wiwe murase umugisha wiwe ushobora gutwara umugisha wawe nawe ushobora gutwara umugisha wanje umwe wese twarahawe isabagire yego bakunda kuvuga ngo umwe wese afite itaragiye umwe wese afite itaragiye rero tugerageze kuzimirizanya inyenyeri yiwe umwose ahubwo urabona iyo umuntu ariko araduga ingazi umuntu akamufata akamumanura bashamanuka bose wa wundi hamwe yashaka gushika ntabahaki yashitse mugabo iyo aduze mukamusunika donc iyo ngazi yariko arayirengana nawe ukatushikira kuri ya yindi nico tuma tuba dukwiye gufatana haje nta kuntu wo mukwega gacumure kwa ugasi oya nigikunda kandi muba mugoye mwese maze muca mu akantu ntako nari nakanu kubwenge mbere bisaba ko turasugumana kugira ngo dushikire twese kandi bizogenda neza ubumwe urukundo guhuza ivyo biba bikenewe yego si tumubanyamuga wandi sinias babikenewe kugira urukundo kuko uko biri kose turakeneranira cyane gose ukuboko kurakenera umutwe ugutwi kubabaye umutwe nshaka kuvuga ngo ugutwi je nini kundaba kubabaye ugutwi kubabaye umutwe wababaye naho iyo bari urugwara uva ku mubiri wose babaye rero turi ingingo turadukwiye ko gufatana mu nda tugashigikirana ijambo ry'Imana rivuga ati umuntu wese n'ubugingo bwa mugenzi yes ijambo ry'Imana ndari urugingo umunsi n'urugingo rwa mugenzi we ibyo turakwiye kubitahura ko giconzi undi ashobora kuba akizi n'undi icyo atazi undi akakimenya rero duciye dufata rero bya bintu byose tukabishyira hamwe cyo tubyara ikintu gikomeye cyane murakoze cyane mu kurangiza ikiganiro niyahe mpanuro woha bari kwadukurikiye cyambere cyo turabakunda nitwavuga ngo n'abafana nk'uko umukoci wacu yabivutse n'abakunzi bakomeze kudushigikira turabakunda muze kutuba hafi iyo mubona umuntu atigenza neza mukamuha impanuro muri rwa rukundo guhanura ari gutuka byari kumera gute kugira ngo dushobore kugira ibintu byiza byogira ishusho nziza cyane mu gihugu cyacu hama ufise ubona ko igikorwa gikunda mugashigikira abanyamwuga nkuko umwana usanga Imana yarabahezagiye mugashigikira n'abandi kuko impano nyinshi zirahari mu gihugu cyacu hari impano hari abantu batekeye impano me kugira ngo za mpano ashobore kuziserura usanga hari ibintu bimugora ni bwa buryo ntibikunda ugasanga aragerageza kugira pa imwe mbwa akaba bloke rero mushigikire benshi abavukanyi banyu abakunzi hama ibintu bikomeze kugenda neza murakoze cyane reka dushimire wemeye guheba akanya kawe ukadukurikirana dushimire wemeye kuduha ikiganiro no munsi reka dushimire muri rusange abantu bose aho bari tubibutsa ko
muri commentaire muraza kurusangaho link ya Feruje ku batarayiraba muca mwinjira muri commentaire kugira iborohere kubandanya muyikurikirana na cyane cyane ko ari filime yigisha cyane. Reka tubashimire cyane. Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze kutwiyumvira. Kumbure n'ikindi gihe nimwadukenera nzotwita tuzobitaho. murakoze cyane.